Fisonde yahoze sanzwe nkora kuri Radio Culture nongera nkaba n'umwanditsi ku mbuga zitandukanye. McMello tumaze tubwikaze kwanza mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane, murakoze cyane. Turamutsa abariko baradukurikira. Mwese ndabaramukije abafana n'abatashoboye kubashika mwese. Baramutse. Okay, warumaze imyaka itari mike na cyane cyane mu gihugu cya Canada isanzwe uba aho abana bari bamaze iminsi bibaza bati mbe McMello yarahivye abarundi na cyane cyane abashabiki cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi warumaze iminsi mu makigano. Wapi sinabahevye nabagumiza ku mutima tu gusa ni kubera ibihe twari turimwo nabwo byari vyoroshe. Ariko nubwo bitari vyoroshe twarabonye abandi barivye bari hanze y'igihugu bagumye bakora. Birashika naho baherereye aho duherereye ni byari vyoroshe. Kubera iyo covid. Kubera iyo covid. Okay. Ntivyari vyoroshe ariko kino giri ku butaka bw'u Burundi twitega iki nyuma y'ivyo bitari vyoroshe. Mwitega ibintu vyinshi. Tega ibintu vyinshi kuko indirimbo zirahari, hari hizikoze, hari hizanditse. Tuzokora akazi nkuko twari dusanzwe tubikora. Yego. Okay. Muzokora akazi nkuko mwari musanzwe mubikora. Ku muziki. Yego. Igihe sinokimenya kuko nakatishije juste kuza hano sindamenya igihe nzosubirira inyuma. Yego. Nama sanamu nama audio. Ari clip imwe nakoreye hari ariko sindafata decision yo kuyisoho ariko muri ino ndwi ndashobora gusohora audio canke video y'iyindi ndirimbo. Indirimbo zirahari zikoze zirahari. McMello kugira abarundi bakwibuke bamenye ko ari McMello nyene basanzwe bazi bashishirizemo kidogo basi. Ngaha ku isi nuze wibaze ko ari umucezo uno musi burayagayaga ko mutafasha nayo muzi ejo bwaca bukaba umwijima ntiwumva hari nyinshi mu ndirimbo akoze muri kahise harimo amakolabo kino gihe twitega izokora wenyine cyangwa n'amakolabo watekanije n'abari nta kolabo ndi gutegekanya mugabishitse tuzokorana uzoba ari free mu bari ngaha tuzokorana ariko muri uno mwanya afise indirimbo nikorana. Pardon? Ubitegura ni wewe. Yego. Ubiteguye gute imeze gute? Ndabitegura gute? Wewe nk'umu artiste aje ku butaka bw'u Burundi. Na cyane cyane uje usanga abandi baririmba. Plan ni gwawe. Bavuze ko uzoba ari ready ari yo muzokorana. Iyo bija hose ni uzobinsaba tuzokorana nanje wo nzokenera nzobimusa. Yego. Muri periode ya ibintu by'amawadi haratanzwe awadi ngaha mu Burundi muri AGS muri platform show ariko no muri Diko mugabane wa Leta Zunze Amerika baratanze amawadi hagiye haratangwa umushimwe utandukanye harimo n'abaririmbyi muri Diaspora ngo nk'umuririmbyi usanzwe ukorera umuziki muri Diaspora ubona byagenze neza ku ruhande rwawe canke hari imwe gusa namenye yabereye handi Burundi ariko sinashoboye kugira amahirwe yo kwitwara ariko izo zindi nabwo baba binshishije ko naho babashize mu izina ry'iwanje. Yego. Ariko bigenda neza. McMello ukibuga uje ko warumaze iminsi utagikinira ko mbega ufise inkuru yuko kinyerera canke kicumye kugira umenye ntuzave uja mu ishambo utazi ngo ikintu bitazi. Sindabimenya niho nkishika mu menye iminsi 3-2 nzobabwira uko bimeze. Mugiye bija gusuri hanze urakurikiranira hagufu umuziki w'ubu. Ndawukurikirana neza. Rafite imbuga ngurukana bumenyi navyo Vivance yacatse guca kugira ngo twumve uravye ubona uko wahasize ni kuza kwasanga cyangwa umaze imisi kuteguka gufu umuziki w'u Burundi. No umuziki w'u Burundi abana bameze gute bakomeza gutera imbere sishatse kuba noma kuko ni benshi baguma batera imbere harimwo bashasha baza neza nabandi bakera bamanuka canke bakaduga urumva ni game y'umuziki nuko uraduga canke ukamanuka. Akabazo kanyuma nibaza kugira duce turangiza biravugwa yuko mu cyatumye udasora n'indirimbo nyinshi abasanzwe bakora umuziki ngaba producers bashobora kuba hari indirimbo zawe wagiye urakora nibaguhe mbe twitege McMello aje kwishyuza indirimbo canke azongera ivyo birimo harimo ivyo kwishyuza indirimbo kuko uri a long distance uramubwira akurungikira indirimbo yawe nayo ikurungikira ariko tuzibonanira ucakurikira iki na narigya tuzi ko muri imbere me vyama vyabaye uritura zocuheba canke oya sishobora guheba kukintu nahaye umwanya muremure sishobora guheba kandi nashizemo n'uburyo bw'iwanje uzocukora iki nzokwitura abategetse
siko bigenda ikibazo cya nyuma sinshobora kwihanira so asanzwe aba hanze ariko dukunze kubona amakolabo yahuza we n'abandi baririmbyi banze mbega uba atabaririmbyi bahari ahantu bacanye bari abaririmbyi barahari hari nko muri 2018 nasohoye zibi imwe n'abandi bahari gusa nyene si lazima ukora amakorabo gusa byiza urashobora kwikoresha wenyene kugira ari gukorana n'umuntu akagusubiza hasi so semye yuko wikorana bate inambuje imbere gusa ku kindi nari nibagiye hano je ndafise ibiteramo nje gukora ndafise igiteramo hano na hehera na hano hatatu me nibiramenyekana ariko ejo ndibaza bizohita bimenyekana na hano hatatu tumushimire cyane tukanyuma ko gusozera turifuza kubona mu maso wa kwese kugira tubone mu maso ni mu mbona gusa ndifatige ni muri aba maso na kintu nafashe ni juste nagafatige tu nagafatige les amis merci bana murakoze nibaza yuko mu media to muzombaza ibitari bike murakoze cyane